ibihumbi ijana by'amashiringi y'amakenya. Yes abatari bake bagiye baratubaza byinshi bigena bitandukanye kuri no nkuru ya Flo Yepeke. Ninyuma kandi yuko sinzi ko akoreshe, sinzi ko yari afise akantu kagashavu yashize post we kuri urubuga rwe rwa Facebook imbere kino ndimbi soka avuga ati mutamfashije abana b'igihugu, abandi bana b'inyuma y'igihugu bazogira gute? Bazomfasha. Achagira hashtag Association Burundaise des journalistes culturels. Yes, ibi byose ni ibintu mwagiye muratubaza kugira ngo bikunde tubabarize Flo ivyarimo ni impamvu yayumuteye. Nibaza yuko this time twamaze kwa tumufise ku murongo wa telefone. Twogena tunamwakira bwana Igor. Mfasha umunyakiri. Bwana Flo miwe cyane. Allo? Allo? Flo? Aturezo sikirenga. Network ni hatari. Allo? Iyi marezo kweli. Allo? Bo nibaza yuko bitariko biramworohera. Reka twongeye tumurondere ihindura imirongo turabe yuko gicamwo n'ahandi hoho nenga sicoroshe. Ni Flo ubona ko kabisa muri no misi ahagaze neza cyane gose ku maklipe. Yaje ubona ko amaze kwitaba. Mwiriwe cyane Flo. Namahoro cyane, umeze neza? Umeze neza cyane, ndashima Imana kabisa. Ramutse abakunzi b'isambizi Black FM n'abakunzi b'umuziki muri rusangi n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ndabara cyane byo ku mutima. Abeze neza. Twizere ko guwe neza muri rusangi bwana Flo. Allo? Yego umeze neza cyane. Ariko dushaka kwa tukwakuye ngira ngo uri mu kwa bitandukanye, ariko turashaka kugira ngo tuganire gato umwanya muto kubijanye n'indirimbo no kubijanye kandi ubutumwa wagira utanga bwinshi butandukanye ku mbuga hwaniro zawe. Kabisa nta kibazo ndahari tu. Yes, umusosoro indirimbo yawe, indirimbo wise Turasa yawe waranditse post ubona ko yavugije abajournaliste benshi, uranabataginga uvuga ngo ni mutamfasha jewe abandi bana b'inyuma y'igihugu bazomfasha. Biriya bintu byagenze gute? Canke uraburanye itangazamakuru ry'u Burundi muri entertainment ko batagufasha? Mu butumwa nashatse kwandika kugira ngo nkebure abarundi. Navuze Flo nongeye mvugira n'abandi bantu. So nivuze jewe ku bwanje mvugira n'abandi bantu. Hari ukuntu umuziki wacu ufise akagorane gato kamwe n'akandi. Bashaka gufasha abantu bamwe gusa, ari abandi bantu banegirija, urumva. So nicyo nashatse kuvuga, nubwo nivugiye jewe kuri jewe ntadumye kuko abandi bantu mugabo hari abandi bantu usanga badahabwa support, kandi icyo gitera ingorane nini mu muziki wacu. Kubera ko utuzanga hari babandi gusa like, kandi nabo bakaba ari bake. Mu gihe mu bindi bihugu usanga abaririmbyi bazifatamo neza ari liste nini cyane y'abantu benshi. Mugabo twebwe turacyafizongora dufite abaririmbyi bake cyane. Like abantu ushobora guharura mu kanya gato ukabuhejeje umwe babiri bangaho ukabuhejeje. So byari rero yuko dusupportinga abaririmbyi benshi, tukagana liste nini, niho twubaka industry yacu ikomeye. Urumva ugasanga umuntu wese kuri abyifatamo neza. Tukarabye utugwi ngo banaka ako badewe turakwiye kumenya, turazi ko hari umwanya tugufitiye
uzoza no ngaho kugira ngo tuganirize muri rusange ibijanye n'indirimbo ariko ntitwoja ku butumwa watanze nyuma yo gushira indirimbo ego turazi ko uzoza ngaho mu kiganiro ako ugiye uratubwira n'ubutumwa washatse gutanga mu ndirimbo ariko imbere yo gutanga ubutumwa mu ndirimbo abantu benshi bari bazi ko ushobora gushira hanze indirimbo ushobora kubakoranya na T Brown mu gihe hagaragaye n'amasanamu uri kumwe na T Brown n'abantu benshi bari bazi ko hashobora no gukora indirimbo uri kumwe kandi na Kidumu mu gihe kandi hanagaragaye n'amasanamu uri kumwe na Kidumu ibi nawe ushobora kuvyakira gute muri rusange mu muziki ndoni Gaga Flow ivyo kintu bivuga ko nuko umuziki ni strategy umuziki ni process kandi umuntu iyo mukoranye igikorwa kugira gisoke mu banza kubivugana mukazumvikana mu gihe ubukeneye support yiwe kwa twakoranye na Chigawi of course nkeneye support yiwe naho igikorwa ntiharagera ko gisohoka kubera ko wene aracafatiriwe ako cyarakozwe ugasohora indirimbo support yanjye zoba nkeya cyane mugabo rero mu gihe worindira uzofite support yanjye 100%. So kubera aba indirimbo y'iwacu twese niyo mpamvu turayiha umwanya ubundi ndifuza kumenya ko hashobora kuba hariho n'indirimbo ushobora kuba ufitaniye n'umuririmbyi ngaha mu Burundi hamavuga ko hari indirimbo n'abaririmbyi kuva mu gihugu ca Kenya ya indirimbo zirahari gusa nzobitangaza gusa ibikorwa byo birahari. Yes, tugenda kandi dusimbira ku ndirimbo yawe turasa indirimbo ugiye kureba video kunisa n'umukwini video arimwo wobwe wiyandikiye uravuga ko yatwaye imiliyoni zishika 6 z'amarundi kuvuga amashiringi ashika ibihumbi ijana abantu bagaca bavuga ngo none hagati ya clip n'umukwini video ni kiye cyatwaye amafaranga menshi indirimbo batwaye uburyo bwinshi cyane indirimbo batwaye uburyo bwinshi uri kurara amasanamu ni meza sana ariko rwego runini gusa bazobitahura hanyuma bazobitahura mu yindi minsi iri imbere kandi hari abantu benshi bariko babifashe kutariko mvuze yuko ku butumwa natanze reka ntanga umuco gato nabwiye bashiki bacu ko botahura bagaha agaciro akazi kabo bakabigira umwuga ntibibe ari kwiryohera gusa cyane ibindi bintu kubera ko ngaha mu Burundi wacu aba video vixen cyo kimwe n'abari muri n'abaririmbyi cyane cyane hariho societe imwe imera nk'iyabakumira akavuga ati bajya nta ndero n'abamaraya n'abasazi n'abantwara umugi urumva so abakobwa beza bakaranga mu Burundi turafite baruzuye pe mugabo hari yindi image bahaye aba video vixen yuko umuntu agiye muri video urumva ko ataye umuco nta kigenda ujya mukobwa yarananiranye so nari nashatse gutanga ubutumwa muri iyo sanse yuko bobifata nk'akazi ako naguciriyemo bakabyubahisha gatoya bakabyubahisha bakareka gufata nk'uko umenga n'umuntu yataye umuco agiye muri video ariko bagafata nk'akazi mu bundi buzi bwose ko umuntu ashobora kuvamira agiye ku kazi cyangwa umuntu akavamira agiye gukora ikintu kanaka azi ko kimwinjiriza kizana rasiyo ku meza so niyo mpamvu naciye mvuga kujya kujyanye n'amafaranga yarishyuwe menshi of course birumvikana kubera ko muri Kenya bafite amakampuni y'aba video vixen so nta muntu facing ubwira ngo naka bafite aba managers bafite abantu babajeje urandika ukabwira umukobwa ngeneye yamezo ko bakakubwira igiciro ukagenda ukarira kuri banki bakakurungikira amafoto hanyuma ugacaguramo ni ibintu biri professional hanyuma ku munsi wa shooting umukobwa araza mugashutinga hanyuma akagenda so nashatse kwerekana yuko rero ntabwo nashatse kwishima ku Barundi yuko
batameta ayo mafaranga barandeta nibeza cyane ahubwo nashatse kwerekana ko bakwiye kwiha agaciro abandi bayifashe nk'akazi ababeshejeho natwe ngaho iwacu babifata nk'akazi umuziki wacu wotera imbere ukagira ako nshaka kumenya ku yindi shusho igezweho kubera ko kubera ko hari igihe umuntu aba yifuza nk'umukobwa muri video ashaka akamubura bivanye n'ukuntu abakobwa benshi batajya mu mavideo babona umenga ni ibintu bisuzuguritse yes tuvuge ko byaba biri mu byatumye wemera kuri miliyoni 6 ku munyakenya vyanka ko urungika itike umurundi uyamuha ayajyamwo yongeye yagiramwo n'itike kugira ngo aze kwakitinga indimba ya muri Kenya. Ikibazo kigaruka nyene umukobwa wo gushaka ko yabicenga mu ndirimbo yawe sivyo sero ha mu Burundi akarorero ka hafi ndirimbo yanje Preach umukobwa yari kwagitinga muri Preach siwe naronse uwo timu yari yavuganye nawe urumva uwo timu yari yavuganye nawe ku munsi wo kumuha amafaranga yatubwiye ngo muhira bamubujije uriko urumva turamutelefona niki so kandi yari umukobwa akuze arenze imyaka 18 kuduga so kuvuga yuko yari mu under age so bivuze yuko ntituraha avareres cyane like video vixen nico kintu nariko ndagwanira yes kandi ibi ndabivuze kandi narabivuze kandi ndavyandika ndabisubiramo Burundi buza kunshimira mu nyuma kino kintu navuze ya dusema shaka kino kintu twirengagize ko twibukanye kandi ko ushaka kuba urumwe warimvye ngaha mu gihe cy'u Burundi bafite indirimbo zigeze no guca ku matrace bivanye n'ingene zishobora kuba zikozwe mu video neza cyane ngaha mu gihe cy'u Burundi ushaka kuba uri umwe mu bambere indirimbo zawe zagiye ziraca ku matrace bivanye n'ukuntu zifite ama video abasa neza cyane ariko nyimba atari banga mbavuye ko Queen Video ashaka kuba gutwaye 6 million y'amaronti tuzagutabura ko indirimbo nashaka kuba gutwara amafaranga nagute nyimba atari banga indirimbo sinokubwira amahera yatwaye exactement ingana nayo iyo mu video vixen nagiye kuyamenya mu nyuma kubera ko hariho sinzi ko mwabonye ko hari FM label mu ndirimbo yanje so nabantu duko turagerageza gukorana bariko baransupport so nibo bamenye buri kimwe muri iyo ndirimbo so nagiye kubimenya mu nyuma ko bamurisha nayo mafaranga mbonye ama receipt bariko banyeretse so kujanye n'amahera indirimbo yose yarishwe ntavyo nzi nabambeshe yes Fro tugushimiye cyane wakoze kuduha umwanya ikindi kintu waravuze nuko indirimbo zanje kuba zica ku matrace n'ubu ziguma zicako so nahevye kwipostinga kubera ko abantu bamwe babona umenga ndiko like hari ukuntu umenga ndiko ndavyishima ko cyane ariko mu nyuma bazonshimira umuntu yakora igikorwa ciza ubu ivyamwa vyacu biraboneka ya yes twitega ibindi bikorwa byawe ryari indimbo iri kumwe na Otile Brown twitega ryari indirimbo umwanya wose mwitega indirimbo abakurikirana imbaga zanje nzobibatangariza so umwanya n'umwanya ndashobora gusohora indirimbo yes Fro tugushimiye cyane murakoze cyane namwe Imana ibahezage sawa yes nyuma kumviriza Fro atubwira dishigina bitandukanye modo kundiye twigarukira mu studio twumviza imwe ni indimbo yiwe turasa hama twanane na programme igihe cy'isaha 10 zibura 9 zibura iminota 3 yonyene.